sinari nabibonye niho nkibibona ko Perezida Ndayishimiye yubahutse kuba kujana muri oni umugore wiwe n'abana biwe ngo kugira ngo aje ngo muri kuvuga ijambo muri Assemblée de l'ONU. Donc Burundi nubwo iwe n'umugore wiwe n'abana biwe yarabuguze nagumeyo abafata igihugu nibagifata. Mu Burundi nta ngwano izopfa isubiriye kuko nta mvo yayo nimwe iboneka. Ibi bavuga ngo amakudeta ntashoboka uca amajahe kose huga. Ntiwibagire ibihe bibi by'amagume n'amarushanwa waciyemwo ntuzewe irya myaka yose wamaze kurwanira igihugu. Ntiwibagire imibu n'igikonyo zica amajoro warararubububunda. Turazi yuko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa ni radio yanyu Radio Réveil la voix de la justice. Muradukurikirana muri mu gihugu hagati hakurya imbibe zaco, eka muradukurikirana muri mu mpande zine z'isi. Ibiganiro vyacu birabashikira 5 kuri 5 biciye ku mirongo yacu ya Facebook, Twitter, YouTube n'ahandi. Aho se mukaba mushobora kubahurira n'ibiganiro bitunganywa n'isamirizi ikanguro. Nuko rero uno munsi muri studio turafise umutumire wacu, umutumire azwi ku izina rya Alexis, aho twamwikoze ko kugira tugico dushikirije ku bimaze iminsi bivugwa cyane cyane igihe Nyenicubahiro yaramaze mu rugendo rwamaze hafi iminsi 15 aho yahereye muri Cuba hanyuma abandaniriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kwigenekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2023 akaba ariho yatanguye izo ngendo zibiri. No munsi tukaba tuza kugaruka kubihuha byadumishijwe na bamwe n'abandi bavuga bati mu Burundi intwaro ya Nyenicubahiro Perezida Ndayishimiye yuko yoba yabogojwe. Haravuzwe vyinshi ni navyo tuza kugaruka ko tumenye ikikunda kubitera, impamvu bikunda kuvugwa n'intumbero biba bigamije. Ivyo vyose akaba ari muri kino kiganiro musangwe ikaze. Burundi imigeze mutegegegezura kugikorwa mwiyemeje kurangura. Kugikorwa mwiyemeje kurangura. Mwarakoze turashima murakurutse ikibi. Tugiriye ko nk'umugi w'igisahira reka tuanze turamutse umutumire hama abidondore tubone kubandanya ikiganiro. Alexis turabaramukije. Ndabaramukije umushinga na Hedeo, murakoze kunyakira muri studio zanyu. Niba kwe ndaramukije nabaza kutumviriza mwese n'abanyagihugu bose b'abarundi naho bari hose ku isi murakoze. Murashobora kwidondora abari mu baradukurikirana kugira amenye uwo duteramanye no munsi muri studio zacu. Ego jewe nitwa Alexis, izina rindi ni Yesashimwe, bashaka kubyumva babyumve. Je nitwa Alexis Yesashimwe, nkaba ndi umurundi mba mu mahanga ariko nkaba nkurikirana cyane ibyo mu Burundi byo mu gihugu cyanje. Nkaba nishimye ko tuba turiko turabiganira ko tumve aho bigeze, ego tumenye igihugu cyacu kuniko kirabandanya. Urakoze cyane. Nanje tugiye gutamara muri kino kiganiro Prophet de Munezero kuga renapeburundi usangwe ikaze. Ibyagutumye utegegegezura kugikorwa wiyemeje kurandura. Twibutse ko Alexis Yesashimwe asanzwe ari n'umuhinga mu vya politique n'imigenderanire n'amakungu, ico twokwita international relations. Akaba afise maîtrise muri ico gisata ca international relations, ndetse akaba afise n'indi maîtrise igira kabiri mu bijyanye na global development and justice. Akaba ariwe tugiye guteramana muri kino kiganiro. Nuko rero barundi mumwe muradukurikirana, haraciye igihe mukuru w'igihugu afashe ingendo zibiri zamushikanye mu gihugu ca Cuba aranabandanya yerekeza mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
urwo rugendo rwiwe rukaba rwamaze hafi ikiringo c'imisi 15 atari mu gihugu. Bamwe n'abandi bakaba batanguye kwibaza utubazo bavuga bati mu gihugu c'u Burundi hariho intureka ivuga yuko intwaro ya President Ndayishimiye yoba yatembagajwe. Kumwe n'ivyo turashobora kubanza gusubira muri kahise ku Burundi twaraba ingene vyagiye biragenda, ingene abapresident batandukanye bagiye baratembagazwa, gutyo tuze kumenya ni mpamvu zoba zitera ivyo bihuha bikunda kudumekeshwa cyane cyane iyo Nyenicubahiro atari mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ku kwezi kwa 11 umwaka w'igumbi kimwe amajana 966 Karoli Ndizeye yaratembagajwe na Michel Micombero. Inyuma yaho mu gihumbi kimwe amajana 976 hari mu kwezi kwa 11 Micombero nawe atembagazwa na Jean Baptiste Bagaza. Nivyatevye mu gihumbi kimwe amajana 987 mu kwezi kwa 9 Bagaza nawe atembagazwa na Pierre Buyoya. Ivyo vyagiye biragaragaza neza yuko igihugu c'u Burundi ingendo ya demokrasi kureka intwaro igatwara igaheza ibiringo vyayo, ariko nk'ivyo vyo ndushaka no kubihagarara ko cyane kubera ko uko umwe yaba yagiye ko niko yashaka no kuva ko uwundi akaja ko. Bavuga bati imbuga itukoresheje mu kwica mugenzawe nishobora gukoreshwa mu kwica nawe. Urumva yuko bageregwa ko baba bashoboye nabo kugerera abandi. Alexis Yesashimwe, we uravye ibihuha vyirwa birakwiragizwa mu gihugu cyane cyane vyakwiragijwe mu gihugu yuko intwaro ya Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yatembagajwe, ubintumberi yihe? Wibaza yuko motivation yo biteza ivyo bihuha na cyane cyane bikaba umukuru w'igihugu atari mu gihugu c'u Burundi, we wibaza yuko vyo biva kuki? Murakoze kuri icyo kibazo. Ndashimye n'ukuntu ugihereje icyo nakwita mu cyongereza background nziza, guhera 1966 ukuntu intwaro zagenda zikurakurana mu Burundi, ariko rero guhera 1993 ha demokrasi ziye habonetse ukuntu ibisikanyo by'ubutegetsi byo genzwa mu Burundi atari ibintu by'amakudeta. Azanye ibintu by'amakudeta ucumengo ni ibintu bijya biva bikoroka bivuye ahandi strange cyangwa bitujeko. Ibimaze iminsi rero bivugwa kubona umukuru w'igihugu amara iminsi myinshi hanze gutyo, nibisanzwe tumenye ko umukuru w'igihugu ni image y'igihugu, ni ishusho y'igihugu, niwe aserukira diplomasi yose y'igihugu, ku buryo asohotse hanze abagiye guhura n'abandi, abagiye kumenyekanisha igihugu, abagiye gusuma niko abandi babiva mbere bashaka, abagiye gusumira igihugu. Hari igihe ugenda ugasanga hariho byinshi usumira abana bawe ugafata ayo mwanya. Indwi zibiri ego kuri bamwe ibyo ari birebire, ariko rero ari kintu ari bikorwa nyene rentable kurakora nta kibazo kiba kirimo. Ariko rero turavye muri cadre y'u Burundi mu karere turimo muri region, twibukanye ko u Burundi buheruka gusinya amasezerano na Congo. Shaka kuvuga ko tushaka kuri icyo kintu kuko y'amasezerano y'umutekano na Congo sinumva ko ari abandi mu karere atashimishije, ku buryo urukiza rwabo bo babona ko badestabilize Burundi byo tabi bituma n'iyo plan yose yoshigikira amahoro n'umutekano mu karere iba destabilize. Nibaza ko ivyo bihuha ndabishira muri yo cadre, muri urwo rwego rwo guhungabanya umutekano cyangwa bwo gukanga abarundi bagumana umutima mu nda ngo hari ikintu cyabaye kugira ngo amahoro n'umutekano bigume bicumbagira mu karere. Ariko rero Imana y'u Burundi yamigavye kandi bakingira nibihuha nyene tubifata nk'ibihuha, ariko rero twatumenya ko agatoke gakomba kaguma gahetse tugeze kondora zosingo nta kiriko kiraba no kuguma turigavye kujya muri gihugu cyacu yabivuze ko turi intare nayo ntigenda yiga ko ari intare, abazobikora nabo bazokwibonerako. Ego Alexis, tugushimire kuri uwo mwihwezo utanze, ariko kandi nyene ivyo biravugwa wihweje ababivuga. Radio nka RPA itanze amakuru nkayo, twaraba umuntu nka Alexis Nduhije nawe agatanga amakuru nkayo aza gushimangira ivyo bihuha. Nigeze kumva audio yasohowe n'uwahoze ari umushinga amateka azwi ku izina rya Rose Hakizimana, reka tuyikumvishe wumve ingene yavuga. Sinari nabibonye niho ngibibona ko President Ndayishimiye
yubahutse kuba kujana muri oni umugore wiwe n'abana biwe ngo kugira ngo aje ngo muri kuvuga ijambo muri assemblée d'Eloni donc Burundi nubwiwe n'umugore wiwe n'abana biwe yarabuguze nagumeyo abafata igihugu nibagifata aho nyene uko avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi habuze abantu b'injyamunyu bufata igihugu kubona umukuru w'igihugu ngo yagiye hanze akamara y'ikiringo kirenza indwi zibiri hafi nusu y'ukwezi we wibaza yuko umuntu nka Roza Hakizimana arimo aravuga amajambo nkayo avuga yuko mu Burundi nko kimwe avuga yuko abasirikare bo basamaye cyangwa undi wari wese ashobora kuba yasamaye kubona president ashobora kuva mu gihugu cy'u Burundi akamara igihe nk'ico akabura akantu gakogwa we wibaza yuko vyo biva kuki uravye n'igihe yabayemo mu mushinga amateka tugace turaba n'abandi bagiye barasasira ivyumviro bene ivyo we wibaza yuko atoba harimo ikintu cyo kuvuga bati reka dutoboza gatugwara tubibutse icokogwa narindi umukuru w'igihugu atari hari reka tubibutse yuko bokora uko twahoze dukora natwe muri kahise prof reka ndakubwire ibihari ngaho ubiravye neza je novuga ko ari ntuzenya no kwihenda igihe kuko abantu bifuza byinshi kandi uravye uyoroze uriko uravuga sinzi imyaka yiwe usanga nyene yakoze muri ya myaka y'amakudeta ya kera abavugwa yuko n'umugabo wiwe mu bakoze ihunyabwoko nawe nyene yoba yararimo ntiyumva ni babandi nyene ya generation ya kera ariko rero ubiravye ukuntu uburundi bubatse igisirikare cyubatse inzego zubatse yego harimo abahutu n'abatutsi mu nzego zose none iyo kudeta bagifashe bagifatiye bancango bo bishobora gute muri 2015 barabigerageje byaranse nubazo bagerageza byanke kuko no wigira ngo ariko aragira iyo kudeta yosanga abayishikiye harimo abahutu n'abatutsi abayigwanyije harimo abahutu n'abatutsi abayigwanya bazoca baba benshi kukwera abanyagihugu nibo bazoca baseruka bazakaca babangoranya urumva rero niba bandi bihenda ibihe bakimva ko turi muri bya kera kujya umuhisi inkuru nziza yabivuze amase yakira nkagiye mu rutaro nibamenye ko ibintu byarahindutse ubu no kubaka igihugu kandi utabishaka bizomukorako nuko je no bivuga kandi ko nabibona tubiravye neza uburundi koko bwarahindutse kandi kuko burahinduka kandi ko bugana mu nzira nziza ishimishije ku buryo mu karere kose je novuga ko igihugu kiri stable ari uburundi ego igihugu cy'u Burundi kimwe kiragana ahantu heza hashimishije ariko kumwe n'ivyo ari abavuga bati ndimo ndaraba cyane nk'ubutumwa bwanditswe n'uzwi ku izina rya Pacifique Ninahazwe we asozera message yiwe yavuga ati nicubahira umukuru w'igihugu bamukoye ntibobura ivyo bamwagiriza aradondagura ibitari bike avuga ngo ivy'ubuzima buzimvye nkace nkubitiza agatima mpembero mu vyagiye biraba muri za 2013 2014 mu gihe barimo bitegurira kwita kudeta mu 2015 naho nyene bari batanguye batoza gatugwara bavuga cyane ibitagenda bakavuga ivy'ubuzima buzimvye bakavuga ivyaba rukoti bakavuga ibintu bitandukanye kugeza yaho no mu 2015 hageze yaho bagerageza itembagazwa ry'ubutegetsi ese uno munsi naho bamwe baravuga bati umukuru w'igihugu yagiye hanze yatevyeyo bagaca batangwa kuvuga bati ibi ntibimwe biragenda ntabwo biba bisa nuko babwira bene gihugu bati eheraba ngaha ntimumerewe neza reka twabe twico twokora hama mudushigikire ntabwo ushobora kubibona nkuko nabandi bibona urumva baba bafise ivyitwazo kandi ibindi navyo umuntu uvuze wa muhungu wo muri societe civile turamuzi muri 2015 ivyo yandika ku mbuga ngurukana bumenyi ivyo ni byitwazo bavuga kandi buriya societe irahinduka kuko umuntu arabesha baza naho ibinyoma bikika ubusa kuvuga ko ngo bafise ivyo bomwagiriza barashobora gutandukana ariko nibaza ko iyo nama yari kera bakoresha uribuka bagiriza ndadaye ngo ibyaha nimba ari jana bingahe bya Frodebu bajya bamukasi nabandi ntuzenya nkuru nziza ejo bundi baramwagirije ibintu by'ihonyabwoko n'ibiki byose urumva ayo nama yari ya kera nyene bitagira afe ni nk'ubu je novuga ni nka stupidité kubona uko ukora ibintu bimwe biyumvira nyene ko bironka resultat zazindi nyene
abantu batiza kwevuriwa bajane n'ibihe kuko babyanka bavyemera uburundi buriko burahinduka kandi bwarahindutse nuko boshira hasi bokosubiza inkota mu bwubati bagahamvya abandi barundi bakubaka uburundi bwiyubashe bunezereza abarundi bose eka n'amakungu aba afatire ko akaroro keza je niko ndabibona. Ubwo nyene ntihashobora kuba arimwo kakagera ko kuvuga kati donc urabona yuko nkuko bivuze uti agatuke kamenyere gukomba kamagahese warabonye ivyabaye muri 2015 ngira no muri ntuzara muri 2007 ari vyageragejwe biburizwamwo inyuma y'imyaka 2 gusa CNDD-FDD ishikijwe ubutegetsi abene igihugu bayizeye umwe uraraba mu mateka yabo muri kahise mu zindi ntwaro warabona yuko umuntu agiye muri douche honye n'agatebayo yashobora kugaruka muri salon agasanga kuri televiziyo yiwe hari hundi mu president yamaze kugira intuzenya kwiprograma yuko yashikirijwe ubutegetsi kandi ni navyo bigenda biraranga cyane cyane imigambwe bahurikiyemo urashaka nk'umugambwe nka Iprona n'indi migambwe imwe biragaragara neza yuko bari mu bantu bashaka kuba batemerana umwe wese ashaka kuba yumva yuko afise iyo mpano yo gushaka gutwara igihugu cy'u Burundi gutya akaba yumva yuko mugenzi we atwaye igihugu cy'u Burundi atabirimwo ivyo ntibabimurari nka vyende bavuga ntuzenya Mahatma Gandhi yavuze ati tout ce que vous faites pour moi ça moi est toujours contre moi. Kubwabo rero umva nibaza yuko babasha kuba babikora mpaka bakavuga bati n'imiburiburi kubona nakarimwe aratwara atari twebwe kuko urabona yuko ugiye nko kubiraba tuvugishije ukuri kuva muri 2005 CNDD-FDD ishikira ubutegetsi harabaye nk'ikiringo c'umwaka umwe cyo kuba bayitera amashugwe ariko mu nyuma RPA iza guhindura ivyumviro itangura kubagwanya ouvertement ivyagiye kubashikana ku itembagazwa ry'ubutegetsi muri 2015 baragerageje biranka ariko ivyo birerekana neza yuko ariho abantu babandi babana biyumvisha yuko aribo badatwaye atabandi bantu bashaka gutwara ugasanga iyo hageze yuko abandi bantu bashobora kuba baramutse igihugu cy'u Burundi abarundi bafashe ingingo bakavuga bati turahaye naka kugira dutware adushikane ku bikorwa vy'iterambere kubgabo bakavuga bati no kubera yuko atari twebwe ibi ntibishobora gukunda ariko kandi dusubije inyuma gatoya Alex yesashimwe hagiye haraboneka ibintu vyo kunenga cyane intwaro ya CNDD-FDD we uno munsi wibaza yuko ababandanya kwinenga avuga bati ntibigenda wibaza yuko ku ntwaro zabo ivyo banenga uno munsi ariho vye bimeze neza. Deka mvuge kwanza muri politique surtout nkuko tuvuga ngo ni bya demokrasi harabaho abashinzwe guhubura ko bavita mu kirundi ciza guhubura gukosora ariko mu kirundi ciza ni guhubura no guhubura yego uvuze bati ibitagenda neza kuri leta ihari ubu birabaho kuko nta vyuzura byose ngo bimerede muri kahise naho nyene harabaye ibindi tudafite n'amajambo yo kubivugamo ku buryo rero umuntu acagendera ibihe ibyo bya kahise bikatubera icigwa ivy'ubu nayo n'abahari bagakoresha ubwenge bahubure neza bahubure ibintu bigezweho ntibahubure bya n'ibya kera nko kumengo bariko bahisha y'amaskeleton ya kera hanyuma bakatureka ibyiza by'ubu canke ibi vy'ubu bidashikira n'ibibi bya kera so abya sendede kuntu itwara igihugu canke sendede kuvushika umugambo sendede kuvushika ku butegetsi muri 2005 kugeza ubu sindumva habaye ingwano n'ababigerageje bose kubera sendede ivuga ko yashize Imana imbere Imana aguma ikingira Burundi kandi urabona ko abarundi banywanye neza yego bafise aho bageza ariko urabona ko igihugu kitari mu ntambara ntitugisoma cyangwa tumve mu radio ko hari abantu bahunze babitwaje udutuku ku mutwe umurundi mu bukene bwabo canke mu byo bafise byose bari mu gihugu bararima barasarura baragenda kwishure barakora imirimo irabandanye ku buryo rero utoshima iyo bafise ibindi bintu yitwaje byiza nuko twohanura gusaba abarundi bagifise kagatima ko kubona ibintu mu ntumbero negatively kubiraba nko kumengo ntibimeze neza kuko ubwatsi bw'amaburi busa neza uri kure yabwo hariya ariko gwegere ugasanga nahandi hamize ukunyene igihugu cyiza cy'u Burundi za gukingira twese
kandi tuza gukorera kugira ngo gihagarare gishinga icyo mu mashinga kimere neza tutarinze guta wakwa cyangwa guta akaranga je niko bivuga. So sende di kwitwara igihugu ariko se kwa ngo bitwara neza cyane nk'abamarayika ariko kandi ntitwara cyane nk'amashetani. Urumva rero ni ibintu bibiri tuza kuvuga ukuri tube hagati kandi tugire ibyiyumviro byiza byubaka kugira ngo dutegure kazoza ku bana bacu tuzosigira igihugu kimeze neza atari cya gihugu cyaranzwe n'ibintu by'ubwicanyi bya kera. Okay, mu Kirundi niho bakunda kuvuga bati kirazira kubona gatosi kari mu jisho y'uwundi mu gihe wawe hari ingiga. Uno munsi abanenga ibikorwa vya CNDD-FDD n'abantu mu kuntwaro zabo bagiye bagaragara mu ntuza mu bikorwa vy'ubwicanyi apana n'ubwicanyi ahubwo ibikorwa vy'ihonyabwoko nk'uko vyemejwe imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka. Kandi twagenda no kuraba hari abavuga bati bagaza cari cirore c'iterambere, hari abavuga bati kuntwaro zari zihari vya bimeze neza ariko amaprojet manini bagiye barakora ivyo twokwita macro projet vyo kugira ntuza guhonyora cyane cyane abo mu bwoko bw'abahutu kugira baze babandanye batwara igihugu cy'u Burundi nta nkomanzi. Ikindi naco uko tubibona cyane cyane nko muri renapeburundi turibwira tuti eske umuntu avuga yuko yatwaye igihugu cy'u Burundi akagitwara imyaka irenga 40 canke yababa 40 ukaza gusanga na presidence igihugu cyakoreramwo ugasanga yari inkotano, ukaza gusanga amabarabara yahuza intara ngyango amabarabara y'ikaburimbo wari kuyaharura kurushi waza kuraba amashure abana biga ku kilometero n'ibirometero bagenda n'amaguru ariko no munsi waja kuraba amavuriro amashure wagenda kuraba intuza amabarabara y'imigenderanire ugasanga bimwe birakogwa ku rugero rwiza rushimishije muguka cyo usanga babandi nyene n'ingoro y'umukuru w'igihugu yakorera mu nzu y'impangano ugasanga niwe mwo baranenga ibikogwa CNDD-FDD mirakora. We nta shari ubibonamwo nk'umuntu ushobora kuba urabira ivyo Burundi hafi? Ego ishari ntiribuze uraribona rirahari uraribona nyine hose mu byo bavuga kuko uravye vraiment aho igihugu cyavuye canke aho cyari kiri muri 2005 n'imbere yaho tukaraba naho kigeze ubu urabona ko hari akarusho. Ubu abana bariga abavyeyi baraheka baronsa bagaheka abari barajya kuri bakimbura nta muntu akirara hanze ngo ariko arahunga eka n'ababikora donc ibintu byarahinze mu gihugu kandi biko bigenda neza ariko ikintu bavuze ngo bagaza ngo ni kirore cy'iterambere biya tugiye turavugana ukuri niba bavuga ko ari kirore cy'iterambere nuko iryo terambere ryari ryo kuko ndabye kuri bagaza n'abaminisitiri bavyuye bijya bintu bya ina uvya discrimination byahabaye bijya nivyo vyishe abo twita abo mu bwoko bw'abahutu. Iyo umuntu agukuyemo incabwenge deja muri 72 bamaze kwica bamwe hanyuma umuntu akacaza akaca fyonda kandi akaca kumira n'abandi kwiga amashuri urumva ni nka double genocide yabaye bere terambere ry'abandi tuvuga ko ari terambere ry'abatutsi gusa nubwo bavuga ngo bamwe babirimo byari ry'abahima gusa. So bavuga ngo ni kiro cy'iterambere kandi burya ubiravye ni question yanuze ya global politics zibazigeze global bigeze kuko nimba bagaza yatwaye muri rya kadi imbere ko ama programme ya ajustement structurel iza bavuga ku modernize igihugu ku buryo byari byoroshe no kuronka ingurane ukagenda ahantu ukaja muri za Amerika za FM za World Bank bagohereza amafaranga ukazuka ukubaka ukagira ibiki ariko nitwibagire ko mu gihugu abanyagihugu bamwe bakumirwa kuronka les accès nuzenya basic access ku bintu by'ubuzima kujya ku ishure no kuronka amazi yo kunywa kandi ariko abagaza. So yo kuvuga ngo ni kirore cy'iterambere sinzi iyo babikura canke baba bafise akantu gato yababafatirako ariko kandi ndiko ndahayira ko kwabagaza ari yubatse ibitaro yubatse amabarabara yubatse biki ariko ntibihagije ku buryo twovuga tuti igihugu cyari abantu bose bishima mu gihugu nko mengo turiko turatera imbere ubiravye kandi iyo yaba yari kiro cy'iterambere ntitwari tuba dufise amashure amwe yiganzira abana b'ubwoko bumwe gusa sanga abandi umengo barakumiriwe. So nukubiraba neza tukabira ba global kandi bishimitse tukabiraba mu buryo bwimbitse tukamenya ibyo tuko turavuga amashuri akenewe n'ubu turacakenewe kubaka yandi mashure turacakenewe kubaka yandi mabarabara turacakenewe kubaka ibindi bitaro
eka n'imiti n'abantu babikoresha manpower, tukagira abantu abaganga abavuzi bavura abantu, abanjeniyeri bubaka ibintu, ntitujye kuza turazerinze buri mwaka tujya gusaba hanze ibikini biko byose turabifise. Birantera agahinda kubona iyo myaka yose twigisha, none ivyo twiga n'ivyo twigisha bija hehe, babikorera hehe, babirangurira hehe? Igihugu ari hahandi nyene. Uko hari akantu gahaze tuza kwiraba twiko bitagashi dupanga igihugu cyacu, tumenye ko nabo twigisha ibyo dushobora gukoresha twe twenyene, ntwigishiriza abandi bantu. So ko kuko amafaranga y'igihugu ariko arasohoka ya taxe y'umunyagihugu ariko arasohoka, kandi bitwara uburyo bwinshi. Kandi ikindi nacyo ntituzerinze ko hari abandi bantu rero bamenyereye ku by'imfashanyo ziva hanze, ngo akantu kose FM tuza kuba karimo, akantu kose World Bank tuza kuba karimo, akantu kose Union Européenne tuza kuba karimo, kuko mengo abarundi tutubereho gusa guhabwa. Kandi hari abarundi mengo bimereye gutyo nyene ivyo bishakira. Ivyo rero ivyo namakosa, ivyo sivyo siko tuza kumera. Ntitwaremewe gufashwa nkuko umuhisi muri zabivuze. Urundi bwaremewe gufashanya no gufashanya makungu. Ego Alexi, dusubiye inyuma gatoya, mu bihe bene ibi iyo hageze yaho bantu batangwa kuyumvira yuko botembagaza ubutegetsi, hari aho usanga bagerageza kuzana ibitagenda, baketablisa liste y'ibitagenda, cyane cyane nkuko namaze kwikubwira. Ngarutse ku Pacifique Ninazo yanditse, yavuze ivy'intuza vy'ibura ry'igitoro, aravuga ivy'intuza vy'iduga ry'ibiciro, aravuga ibintu bitari bike, bisa naho muravuga ati mw'abasirikare mwe muntu wari we wese ufise uwo bufise izo nguvu z'uko utembagaza ubutegetsi, wabuze ivyo wokwagiza president Ndayishimiye kugira mu mukureho. Ariko kandi akaza guca garuka yerekana nk'uko mengo nubwo abo baba bakubise iyo kudeta nibo baba bashigikiye, ndetse na Alexis Nduhije nawe nyene muri Twitter yiwe yerekana yuko avuga yuko ngo abagenerali badashobora gukura umugenerali ngo bace ngo bongera gusubiza kandi umuntu uza mu generali gutegetsi, ngo yari isanzwe ngo ari n'intwaro y'abantu zango y'abagenero. Alexi, wibaza yuko iyo ubonye abantu batanguye kwetablisa ini liste y'ibitagenda cyane cyane nk'ivyo bavuga bati ibitoro vyabuze, kuko twe nka twibwe tuvuga tuti none ibitoro bibuze, bakavuga bati kuri intuze ya ku ntwaro zabo vyaraboneka, canke bonagomba no mu ntwaro ya mbere ya CNDD-FDD vyaraboneka, mu no munsi tanguye kubura. Ari ibintu bategeza gutahura rimwe na rimwe, kuko tuvuga tuti abantu ntibama hahandi. Nimba muri za 66 ibitoro vyaje vyuzuye no mu kugeza muri za 2005, nuko bazi neza yuko abari batunze imiduga bari bwari ubwoko bumwe, kuko urazi ko mu Burundi tuvugisha ukuri, abo mu bwoko bw'abahutu ntibari bari kuri gutunga ibintu by'agaciro, amazu meza, intuzanye. Urabizi yuko mu ihonya bwoko bagiye barakorerwa, bagiye barabinyagwa. Muri ico gihe usanga dufatire kuri ryantuza 14% bavuga yuko abatutsi baba bari ko mu gihugu cy'u Burundi, bakaciza guca basanga ari nabo batunze imiduga. Uza guca usanga neza na neza yuko ikintu ko kiza kuza kuri ko kose biba bike biba byinshi bategeza gukwigwa. No kuvuga yuko ibice hafi birenga 85% vyo ugiye kuja kuraba, nubwo bose baba bavuze mugaba abandi bafise ama media bavugira kuri radio nkuru y'igihugu, bari bafise uburenganzira bwo kwandika ibi nibi na biriya, ukaza gusanga bo bandika yuko igihugu cy'u Burundi kimeze neza, bifatiye ko badafatiye ku bandi bene igihugu bose muri rusangi. Ukaza gusanga bo ibice 14 nimba koko babinabishikana, ukaza gusanga bo bariye bagahaga, bagize ntuzenye ivyo bakeneye byose bashoye kuba babironka, bakacavuga bati abarundi bose barahaze, abarundi bose barafise ivyangombwa. Uno munsi iyo mwavuga ngo ibitoro vyazimvye, intuze ibiciro ngo vyaduze, twategezwa mu bisanzwe kuraba na ntuzenya ababikoresha, ntuzenya les demandeurs bavyo ni bande, bangana gute, itigiri cyabo kingana gute, eske caragwiriye canke nticagwiriye. Uno munsi abarundi ugiye kuraba mu ngo zitari nke, hari bamwe abarimwo bariyungunganya, ugasanga baguze ivyuma vyo kuyunguruza, ndetse uri muranaraba n'intuzenya na densité de la population y'u Burundi, uza gusanga nayo nyene yarongerekanye. Ariko twazija kuraba abenshi no muri bo muri abo nyene bagwanya, uza gusanga abenshi muri bo ari abantu bagwanira ubuzi bwo mu biro.
none wibaza yuko ibintu vyozoreka kuduga gute mu gihe dufise les consommateurs ari benshi les producteurs nabo bakaba ari bakeya wibaza yuko iyo barimo baratanga insiguro nk'izo yuko zishobora kuba facteurs zotuma umukuru w'igihugu n'intwaro aserukira bitembagazwa wibaza yuko nk'umwene gihugu arimo arabikurikirana wibaza yuko yategezwa kubumva muri iyo logique yuko ibintu vyaduze batabanje kumusigurira impamvu bimwe biraduga Profit ico kibazo bagije kimeze uko ibyo Pacifique yanditse uyo mutipe yitwa Pacifique yanditse yandika byinshi kandi avuga byinshi bimwe birimo n'ibintu nyene bumva bidafashe yivuga nyene ibintu yamuhekwa ibintu bya politique bidafashe politique ari kwakiza umuntu akaca yakiza gusa sinashaka kuvuga ko ari ibintu nyene usanga tano ubushakashatsi tano ubumenyi bwinshi abifisemo nta n'ivyo yashizemo ubumenyi nta guceriyemo kuko tunaravye no muri no misi heze yaherutse kugira dérapage yagiriza yuko bimenye Burundi Communication Center yuko ngo ari amajambo yasohoye ngo yifatira umukuru w'igihugu mu gahanga mu gihe tuzi neza yuko ayo majambo atari bimenye Burundi Communication Center yabisohoye vyasohoye n'undi muntu azwi neza afise n'icyo aserukira muri ibi by'intuzenya byo guharanira yuko ihonya bwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu ryo kwemezwa donc biragaragara neza yuko ivyo yandika akenshi nta bushishoza akunda kubishiramo usanga gusa imufasha ashaka kuvuga ati reka nandike ko yafise uburenganzira bwo kwandika kandika mu gukaza gusanga nta gushishoza bayabishizemo voilà nibyo kubwira ni kwa guhudubuka niko bavyita guhurubuka ukajana kubera umuntu nyene uziko uri pre kumugwanya icyo baguhaye cyose ukacufa gusajya wehereza abantu ariko abantu bashishoza kandi amenye ko amajambo yose yandika akora abantu ku mitima canke adestabilize abantu urumva ari abantu nyene bishinze kuvuga ibibi gukora ibibi as long as bobo bibinjiriza akantu they don't care about the feelings of others yani ibyo abandi biyumvira canke ukuntu byafecta abandi bantu bo ntacyo bibabwiye ibyo uvuga rero by'ibiciro byaduze mu Burundi canke ibiki ibyo ni phenomene mondial ihari ariko rero tubivugishije ukuri nta siguro nyinshi twobihereza kuko nta justification dufise nka administration hari mu gihugu kubona baburi igitoro kuko nimba igitoro gihari n'amafaranga yabuze nimba amafaranga yabuze igihugu rero nikiyarondere kiyaronke kuko igitoro kera cyaraboneka kandi kikagenda neza ariko ndumva ko guverinoma yarakoze kuburya mukuru w'igihugu ko agiye kucifatira mu minwe igitoro nimba kibuze rimwe kabiri ntitoca ducanga ngo tukomendura ngo ubuzima burahagaze kuko nubwo kiboneka ari gike ariko kiraboneka mu Burundi nta gitoro twimba tugikura hanze hariyo ama procedure bicamwo hariyo ama stages nyinshi bicamwo wasanga biratevye no gushika kugihe nawe wowe ufite amafaranga ico ni kimwe ikindi nacyo byo nibyo kwagiriza ibibi gusa guverinoma kugira ngo abantu bayibone nabi ngo bace bagumuka ivyo byari ibintu vya kera izo ntabwo ari politique z'ubu n'ubikoze wese genda mbona ko ari kijuju aba ari kijuju kuko ntibifata kandi Burundi abarundi baramaze kwevoliwa baramaze kubona ibintu baramaze kubona gutandukanye baramaze kumenya gutandukanya icyasi n'ururo buryo n'ubivuga cyane n'uvyanditse mbona umengo aracyari muri wa mwijima wa kera handi abarundi batari bazi no kwandika no gusoma ariko bose barasoma bose bariyumvira critical thinking iri mu basore benshi mu bigeme benshi baja mu ishure donc urumva ni nko gutumwanya kandi kindi nacyo icyo bajya abantu bose bavuze bajya bita ngo nabapoza bari hanze no kubavuga ku radio tuba turiko turabahereza inguvu en fait ni kubikaushe murakabareka bakavuga ibyabo naje tukavuga ibyacu byubaka ku buryo tukazoraba uzotsinda kuko ko ubahereye ubwiye ngaho kubavuga ngo barakomanse baragize kiriya ni nko kumengo uri kurabasunika uri kurashira imbere kandi mu bisanzwe atanivyo bakwiriye vraiment ni twerekeza ku musozo w'iki kiganiro we nakahe kajambo wohanura abo babagifisa ku gatima kuvuga bati twotembagaza intwaro kuko uko biri kose bo no muntu uzenya mu nsiguro bagenda baratanga bavuga bati peut-être urabona yuko ntuzenya Nyenicubahiro afise uwundi murindi ariko
cyane cyane wo kugira intuza wo kugorora ibintu bakavuga bati muri ntuzenya mu bamwegereye hariho abandi nabo ngo batabibona neza ngo batabona uko bimeze uza gusanga dufate nk'inyungu zabo zabaye menase bavuga bati rero bashaka kumwihinduka ukaza gusanga barakoze bidakogwa batembagaje ubutegetsi. Ese wibaza yuko abari mu mugambwe CNDD-FDD uno munsi hagize mwumwe gusa avuga ati reka turabe tugiye intuzenya duhindura intwaro dutembagaza ubutegetsi bariki inzira y'intuzenya y'amatora bari basanzwe batsinda ku ntuza ku rugero rwiza rushimishije, ese wibaza yuko byoza kungura bande mu muntu ubaza ko umugambwe CNDD-FDD ari wo utangura kungukira hamwe bo kubita ntuzenya kudeta uko deja ikintu kijana ntuzana legitimite muri ico gihe kitegezwa kuhava ntibashobora gusaba kuvuga yuko batsinze amatora n'abari basanzwe babagwanya nabo baca bakenera kuja mu ntwaro nuvuga yuko nta statut juridique baba bagifise nk'abatowe n'abene gihugu uko urumva yuko amaze gutembagaza intuzenya ubutegetsi mwico gihe bamaze kuva mu ntuzenya nkuko mu bisanzwe wari mu burenganzira bw'iwawe uko umuntu bashobora nimba bo banavyiyumvira bafise umugirwa wo kuvyiyumvira. Nibaza yuko inzira yo birashe ntabwo ari ugutembagaza ubutegetsi basanzwe ubwabo baratorewe n'abene gihugu byabashoye kurongora abene gihugu. Twibaza yuko okay personnellement uko ndavyibaza nkuko bitegekanijwe mu mategeko hariho intuzenya uko bitegekanijwe bashaka gukora umukuru w'igihugu biciye mu nzira nziza bakagumana ntuzenya legitimite yo kubandanya baserukira abene gihugu ata kintu barinze kwangiriza mu gihugu. Ariko hamwe butembagaza ubutegetsi wibaza yuko vyoza ku beneficia donc yo bari au profit y'intuza ya CNDD-FDD canke uwo mugwi wabo babiyumvira yuko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu atari marabajana aho bipfuza wibaza yuko ari bo boza kuvyungukiramo canke boza kungukiramo abo vyungukiramo ni babandi bamye bipfuza amagaburanyama banabigerageje no muri 2015 bikabananira. Ubibona gute nk'umuntu ugira ntuzenya analize hama tuje kunuza ku musozo w'ikiganiro? Icyo kibazo kirakomeye uvuga ati ubana muke bana kwita urugohe. Icyumviro cya kudeta kanabibwe neza icyumviro cya kudeta byo mu ngiro ni icyumviro kibi kinuka kibi cyane ku gihugu. Nuri barabyumvira nakire birarura kuko nubwo yo ikora sinzi aho yo ivugiriza sinzi iyo ngoma aho yo ivugiriza sinzi ko yo ivugiriza mu gihugu nuko yo ivugiriza mu mahanga. Icya kabiri turabe feasibility yabyo. Feasibility yabyo iri kure nk'ukwezi kuko urabye mu gihugu naho yoro nk'abatutsi 30 n'abahutu 30 babishigikiye hazo basigaye 70 ku mpande zose batabishigikiye. Naho yoro nka 70 siniyumvira ko abanyagihugu bose bazobishigikira kuko umunyagihugu hariya ntagirishwe inama. Hariya bakica mu tuntu twabo mu tuntu tutu groupe twabo bitwaje utuntu nyene tutuentere bagiraniye tanke twagize tutashobotse bakaca bagira tu groupe utugwi urumvyo umunyagihugu asanzwe ntabirimo. So ico nacyo ntigikunda. Nacyo turabye ego umugambwe hari abantu baguma bacengana bavuga ibi canke ntazibana zidakubitanya amahembe zidakomanya amahembe. Misunderstanding canke mezantante yose yo biri mu mugambwe nibisanzwe igikuru nuko gusa bitafecta umunyagihugu canke service delivery. Ama service yuko adahagarara nimba Neva akora ukuntu bo batabiryoherewe canke bitabashimisha nibabiganire babivugane hanyuma bakamubwira démissionner akavaho ku butegetsi mu cyubahiro ciyo kuko no mukuru w'igihugu kandi n'igihugu gikeneye ishema gikeneye ntuzenya iteka bone ko ari cya gihugu iteka cy'ubusimbira hamwe démissionner ntiyitoze mu yindi myaka indwi iza. Ivyo nibisanzwe birashoboka kandi bizohesha icyubahiro igihugu kurusha uko bamukuraho nk'uko umengo bariko baramwirukana. Bo ikindi nacyo abanyagihugu nabo barahari ega nicyo demokrasi ibereyeho. Hari tu video mura numvira twanyerera Nyerere umuhisi Nyerere muri Tanzania ava muri CCM agera abasezera ababwiye ati nshaka kugabisha abantu bari muri CCM kumviriza amajambo y'abanyagihugu nta mugambo muzogira kwetsa kugira ijambo. Rero nasendede nuko ndayura akaba nimba badashaka kumviza abanyagihugu
nta mugambwe bazogira bazosanga basiganye ikiroha kuko umugambwe sabajya abantu bari mu mugambwe bajya oyo umugambwe ni bajya abantu bari hanze yawo bawukingira nibo bawugira byose bajya abantu bari hajya benshi usanga ari amagaburanya baba barimo so icyumviro cya kudeta babigize brutalement kujya dusanzwe tubyumva handi ugasanga umukuru w'igihugu yasohotse cyangwa bamaze kudeta ngo barahindura ubutegetsi constitution barayisheshe uruvyo byose ni ibintu by'akajagari badusubijemo no kwihangana bamuhereza iyo myaka yiwe nimba bumva bamuhazira bamuhereza iyo myaka yiwe indwi babivugane hanyuma demisione batore ubundi ubuzima bubandaye ariko kandi urimo uranabiraba je nkurikije amadisco akunda gushikiriza urabona yuko ari umuntu ari determine cyane yuko agarura kantuza kanovera mu ntwaro mu by'ubutunzi ndetse akavuga ati nipfuza yuko abene igihugu batunganizwa muri rusangi we wibaza yuko uno munsi bamukuye je nkurikije ivyo avuga yipfuza imigambi afitiye abene igihugu n'igihugu we wibaza yuko uwo baje uno munsi nayo aje kuzanira iki abene igihugu ku buryo ashobora kuvuga ati Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nta merita, he doesn't deserve to be a president of this nation. Reka veko jenje ko baza yuko uwo baje atobaje gukingira inyungu ziwe zitandukanye n'imbono umukuru w'igihugu yarafitiye abene igihugu n'u Burundi muri rusange. Byose birashoboka kuko uravye aba politiciens bacu benshi bo muri Afrika usanga bakorana n'abantu nabo hanze kandi usanga bari mu bintu byita bijya ibintu by'ama group cyangwa by'ama brotherhood n'abazungu bo hanze ugasanga bako barakorera inyungu z'abanyaburayi kandi nivyo bituma bakuta amakudeta muri za Mali hose za Burkina Faso usanga abanyagihugu babasha kubashira hanze nimba koko bafise iyo migambi yo guteza imbere abanyagihugu kubera iki batoyisangiza uhari ubu ayishire mu ngiro kuko iyo batoyisangiza bakavuga ati twego dufise uyu mugambi uyu n'uyu reka tushire mu ngiro jako kya none hashira mu ngiro projet de société yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD ntabwo ashira mu ngiro intuze imigambi yiwe kuko yatanze umukandida yatanzwe n'umugambwe ntabwo umukandida yatanze donc yasohotse nk'umu independent ukuvuga yuko hanageze naho bavuga bati no you are not implementing the project that we have set if you have basha kumubwira mu ntuzenya reko ntuza conseil de sage rashaka kugira intuzenya gukora nikavuga iti mu migambi twashize imbere ni rero hari ibitemwe biragenda neza imwe ivyo utemwe urashikana nkuko twabisezeranye gutyo turashaka kuyumvira yuko dushobora kugira intuzenya kuzana umusubirizi akagukorera mu ngata bikagenda mu buryo bwiza buri kuri n'amategeko kuko nkuko biheruka no kugaragara nuko baheruka gunaguringa inzego z'umugambwe CNDD-FDD kandi kogwa mu mutekano ntangere no muri kahise vyagiye biragaragara neza yuko ibisikanya by'abagiye baramutswa amabanga muri CNDD-FDD yagerera aba neza cyane gusumba aho mu yindi migambwe ugira gucya uwo bakuye kumva umengo ntiyo hava niyo yategeza kurongora umugambwe kugeza ryari ugasanga yamaze kuba ntuzenya figa y'intuza y'umugambwe ugasanga iyo bavuze umugambwe bavuze umuntu ntabwo bavuze abagize umugambwe ubaza yuko uno munsi babigize muri ubwo buryo akavuga bati uko vyari vyamye na mbere hose twumire ko no mu myaka yose nko bivuga muri Katolika bakavuga bati inzira itegekanijwe ingene umukuru w'igihugu ashaka kuvanwaho mu mateka yiwe iyo vyanse baravuga nk'ibintu bijyana ntuzenya na haute trahison ariko nk'iyo bibaye muri ntuzenya intérieur mu mugambwe bakavuga bati no peut-être umukandida twatanze twamwihenze ko ibintu nk'ivyo mu gihe vyo bishitse ubaza yuko hari inzira je twe turibaza yuko hari inzira nziza itandukanye n'ivyo kuba bo kwimva akavuga bati turatembagaje gouvernement kuko gutembagaza gouvernement ni kintu gituma umugambwe CNDD-FDD ubwawo utakaza legitimité yo kurongora igihugu bisigura yuko n'ubundi atari yitoje n'ubundi yoba ategeza togo n'abene igihugu afise uburenganzira bwo kuja muri ntuzenya mu ntwaro nawe akagira ijambo bisigura yuko mu bisanzwe za projet bari batanze mu bene igihugu kugira bashoye kugira intuzenya kuzibarangurira bashoye kuzibashikana ko babashikane ku ndoto bipfuza mwico gihe babimenye mwa amazi ntibabigikunda uzo gucusanga uwo ari we wese avuga ati no ushobora kumfatira inyo kuko nawe watembagaje ubutegezo ukacuusanga tugiye muri za ntwaro z'umukatso handi ari muri za yugura duhure basanga umwene igihugu ari mu jambo ntitukifise ntuza pouvoir de décision
Jendi twa twitwaza tuti mu butegetsi yadutwaye nabi tuzoja muri intuzenya mu kazu k'amatora tumuvugutire ntibabigikunze uzo guca usanga donc hakugura ibintu bavuga bati akanyoni gasumba kandi karakamira donc uzo gusanga mu sanze tugiye nkuko babivuze uzo usanga duciye dusubira mu ntuzenya mu kajagari atako kameze. Nibaza yuko uwo bafise ico ciyumviro yora impamvu yo bagifise akaraba nineza vyozana peut-être ashaka kuba yumviye ku ntuzenya ku nyungu ziwe ariko ari ico bavuga bati gutema ishami wicayeko. Umugambwe CNDD-FDD ufise abanywanyi kubu untuze umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD ukacu kugenda kuvuga ati ntembagaza ubutegetsi bw'umugambwe nsanzwe ndimwo bavyita gutema ishami wicayeko kuko une fois ntuza kudeta boyikora wona bagomba kwikiza bakamwikiza preno yuko bagomba kwikiza ntuzenya Nyenicubahiro umukuru w'igihugu aharuno munsi bakavuga bati twakeneye kukwikiza ariko bakabikora mu buryo butabereye butariko n'amategeko cyane vya kudeta bamenye yuko ubwabo naboza kwisanga bimwe barimo baraharanira bibaza bati ngomba ntuza kuzitira inyungu ziwanje bakaza gusanga za nyungu zabo zijanye na vya bikogwa bibi bigayitse bitemewe mu makungu wabakoze bavuga bati batembagaje intwaro kuko nkuko umukuru w'igihugu yabivuze nta mvo nimwe ihari no munsi yotuma haba intuzahirwa y'ubutegetsi nimba hari n'abavyipfuza tubaza yuko 2027 sikera cyane abene igihugu bazofata ingingo avuga bati turakeneye uyu cyane ntawe dukeneye ariko kuba umuntu yo kwicara ahantu akavuga ati jendi naka byandi bavuga bati igihangange runaka Jean passe je mets entre parenthèses ugasanga donc ari cyane akavuga ati nanje hajya hombera. Nibaza yuko bateza kwibuka intuzenyi vyashikiye igikere gihe cyari ku mugezi inka zikaza kunywa amazi vyagishikiye ngira ngo bobimenye barazi ingene vyagenze carashatse kuvyimba kugira kingane n'inka biza kurangira gituritse muri 2015 abumvise ati nous sommes des généraux donc nkuru nziza turabe yagararije twabonye abantu yuko basa nabashigikiye yuko atakiringo kijya biti ica gatatu ngo cohaba kaza gusanga navyo nyene uko vyabagendekenge barabibonye baza yuko nuno munsi uwo bigira abanza pime arabe neza ingene bishobora kugenda kuko si ça tourne mal asha gusanga amunguranka ngo niyo mazituvye. Alex akajambo kanyuma worangiriza kugira tuce turangiza ikiganiro. Akajambo kanyuma uko twavuze ko umutwe w'ikiganiro yabivuze nuko uwo bafise icyumviro nk'icyo yo kireka yo gisubiza iyo yakivanye kuko guhindura ubutegetsi ntiharagera canke hari inzira bicamwo kandi ivyo bintu byo guhindura ubutegetsi brutalement gutyo by'amakudeta twarababaniye navyo niba manda ni 7 bamuhereze imyaka 7 hanyuma bagire evaluation hanyuma nimba babonye ko evaluation imeze neza kuko nta vyerade kuko hariyo ama circonstances murakoreramwo ya programme politique ntabwo iri irashitswa kubera ABCD kubera hari ibintu byahabaye ibintu byumvika imyaka indaza guhera hanyuma bamwongere bashimye bamwongere ibyo ni bisanzwe ariko kuvuga ngo bako bakuraho umuntu brutalement gutyo kandi iyo narrative bayitugumizamo kubera nyine bajya abantu bita ngo nabapuza kuko nivyo bakuriyemo nivyo twese twakuriyemo nubwo umengo bamwe twarakiza abandi ntabarakira so urumva ni ibintu nyene biberengaho nakare turimo ariko mu bisanzwe cyo je nashaka kuvuga nibihuha biri byiberengaho nibihuha byiberengaho ariko burya urukuru niyo nkuru ntaho ujya ngangwa cya bita byose ngo nibihuha ariko rero igihari nuko abarundi twomenya ko twebwe turi hanga ari speciale kuko burya kubona umuhutu n'umututsi bacudika bashira hamwe uravye n'imyaka ihashize je ndabibona nk'ibitangaza Imana yo biri ikorera kuri ino si special mu minsi y'u Burundi. Yakajambo kanyuma ashaka kuvuga nuko abarundi twoba amaso tugacungera tukarinda ico dufise tukagicungera neza tukubaka igihugu cyacu mu mahoro n'umutekano tutarinze kwihereza ivyo bihuha cyangwa tukabiresista kugira ngo akarere kacu kagumana amahoro n'abana bacu tuze tubaraga igihugu ciza kiteka umuntu wese azokwishimira kuba umurundi nkuko tuvyishimira aho turi hose. Murakoze cyane tugukengurukire Alex kuraka kanya wafashe ukitaba ubutumire bwacu kugira dushe kugira ico duhanahana kw'ivyiyumviro kukibijanye n'ivyo bimaze imisi bivugwa
kijanye n'igeragezwa ry'itembagazwa ry'ubutegetsi twongera tunatumirira n'abandi bose bafite ico bashaka kubivuga ko bashaka kugira commentaire bashaka kugira kubijanye n'abantu bagifisa ku gatima ko gukubita amakudeta gutembagaza intwaro bose bashoye kuza kugira dushoye kubaha ijambo bagico bashikirije abarundi bakebure donc vaut mieux prévenir que guérir kuko tumaze kurugwamwo uko dushaka kuruvamwo niko kudashobora kuboneka neza ariko twokwitsa abarundi yuko ivyagiye biraba muri kahise vyategeza kubaha icigwa kugira bamenye icatsi n'ururo bamenye gutora icatsi n'ururo kuko ushobora kwibaza yuko iwanyu bagabura bike bagira bagera handi ugasanga nakamaramaza mu isanzwe harageze yaha abantu baca ubwenge bakamenya igikenewe n'ikidakenewe kuko uno munsi aho turi ibihari byo bitagenda neza ya mille moyens yuko bashaka kugira intuzenya kubikosora vyabonetse ariko cyane nk'ikinantangaza nuko mbona yuko n'abakunda gukritika hanini nta voix de solution bakunda gutanga no kuvuga gusa iki nikigenda mugabo wagira uraraba ugasanga nta ntuzenya nta na suggestion bafise ku ntuzenya ku gihugu babwira bati hamuhagize kunuko vyogenda neza ama dushimira abadukurikiranye bose muri iki kiganiro dushimire na Alexis ashimwe ya dutije akanya kiwe eka mwese aho mwamwe muradukurikirana muherereye mu mpande z'isi tubakenguruke kuba mwafasha akanya kanyu mugakurikirana iki kiganiro naho utaha kuri micro mwari kumwe na Prophet Umunezero kuri renapeburundi Imana irushirizeho kubazigama Imana ibarindire ivyanyu n'abanyu murakoze musenje cumukano cikwa burundi kecho tumugano cigabana bagikanura atutazi sinamenye senga jaseku abandi banje ndumukambwe yari gaye umuzimu utaginarati nguruye nkindi magatira umuhoho bihereze kibira kinyamaswa tukamashure n'ubuzi duhangana n'umuhema kitsuri ndeke navya muzinga imamira guruka turota nijoro icoto c'amasase y'umusase imangani mariri mana turarangura ihangiro twihaye si data si se wa data si sekuru wa data dodora intwaro z'agahotoro zari zarabahohoteye barahatsana bari barasesereje batagisemerera ntangasuzuguro maze basenga Imana rutunga borombe bapfisoni nayibisabisho byabira bishitsa bikiri bati buzatsa umumwe kumwe akamwemwe karamusya umumwe kumwe akamwemwe karamusya ndi muriko wandemera genda uhamagare bene masabo bamukara ucuca kumucamo wacongera kwanutse musenje cumukano cikwa burundi kecho tumugano cigabana bagikanura atutazi sinamenye senga jaseku babanda takindi barindira nataru ubutindi nguyu se barundi baragaritse igihugu mico nekirembe utituruhaye ndatwapfuma dupira ku rugamba utituruhaye ndatwapfuma dupira ku rugamba tuzigitwe neza tuzirikanisha rugira inka n'ibibondo kwidufashije tugabuza demokarasi twanyazwe tuzoyiye mibane natwibe muri twebwe none bane urupapuro rurakura rukoma umwana iyangiro ry'umuheto sinsinzi nukugabana ukuganza mugafi nahafikiye ni mu burya twamazemo ibinjana nimukibagire kahise nabitande ngo muse n'abandi mukabasinda bibazwa icanye muzotogwa n'abagazura ivyo twahabiye bitume bibaca mu myanya y'intoke Chakumuchamo wachongera
mucamu wachongera kwa muze mucuce muganyu chikwa Burundi kwejo